Bana b'Imana dusangiye kwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije kandi mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Iyi ni video ya gatatu canke se audio ya gatatu ku ntahe yo muri Tanzania. Basi rero ndabandanya kubashingira intahe. Rero narababwiye ukuntu umugenzanje yari karashaka kumenya koko indafise ni yande. Basi rero nsubira inyuma gato narababwiye narakora kuri stoke, ariko stoke ya mbere nakorako hageze igihe bubaka iyindi stoke, kandi stoke ya mbere nitwahembwa ku kwezi. Umunsi umwe rero natonze kuri stoke ya mbere, ndayitonze ko umutanzania arambwira ati sha wewe utonda ngaha kuri stoke ya mbere kandi bagenzawe batonda kuri stoke ya kabiri, umuzungu yarabahaye akazi bazoza barahembwa ku kwezi, ati gendayo nawe baguha akazi. Ca ndagenda nyene kuri iyo stoke ya kabiri, hanyuma ndaganira n'umutanzania ndamubwira ati none ko mbona bangaje abandi je nkaba nagumye ntonda kuri stoke ya mbere, mukaba mutigeze mumbwira nanje ngo nje gukora ku ya kabiri mu mpakazi nkuko mwagahaye abandi. Uwo mutanzania rero aca abibwira umuzungu nawe kubera yari asanzwe anzi, aca aravuga yuko aca arababwira banyandike mu gukora akazi nyene atari nk'ivya volontieri, vya volontieri twari dusanzwe dukora. Basi rero akazi rero mba ndagatangura rero nyene vise na yanda, harimo na cya kibazo cyuko mukebanje yomenyanye n'inda, ariko nyene ndinumira ntiyamenye ataramenya neza nyirayo, ariko gusa byikeka. Hanyuma kandi uwo mukebanje nawe naramupanga, kuko iyo stoke ya mbere je nyene narapanga abantu ushatse bakagenda gukorerayo. N'uwo mukebanje naramupanga akagenda nko hari ukuntu bacangura impuzu, hanyuma nyene urumva winjiye waragenda ugacangura impuzu, uriza ugifasha ugakenyererako, uriza ugerageje kwambara ukagerekeranya n'imipira ingahe kugira ushobore kuyisohora. Hanyuma ibintu nk'ivyo kandi bahejeje baca bababwira ati umwe wese atore nk'impuzu zibiri zitatu ashira abana biwe canke arabe mwizimukwiye, ibintu nk'ivyo. Rero nawe naramugirira neza kandi twari umuryango. Basi rero twarabaye aho nkabandanya nkaza gukora kuri ya stoke. Rero umugabo nyene yipanga ko yonkura aho hantu, jewe nkagenda nkaza kwibera ku isoko. Aragura inzu, aragura n'amasafuriya, kandi yari yantumye ku muntu w'inshuti yiwe ngo ambwire ko nihanganira ibyo mugenzanje byose azoza arangirira, ko umwanya wari wo wose nzohava nkaja kwibera ku isoko. Basi rero umudamu wiwe yarantuka, hari ukuntu yanuka ibintu gusa ntoshobora gutomora neza, ariko nyene umunsi umwe umudamu amaze yagiye ku isoko aho umugabo yadandariza, agenda kumugurira impeke. Amuguriye impeke urumva uko sinobivuga ku burebure nk'uko navyumvise canke sinzi. Hanyuma barasangira n'umugabo, ubwo nyene umugabo byavyiyumviro byo kungurira yanzu kwanza yari yayiguze, yari yayikotesheje yuko noza kuba ku isoko nyene akatutahira twese, aca arabihindura aramubwira. Ariko nabwo hari ukuntu umugabo yari yatumye uwundi muntu aramubwira ati nihangane ibyo kudutunga twese yabivuyemo. Mugabo abivuga umugore bari basangiye impeke, hanyuma aramubwira ati burya Zipora sinkimugize umugore wanje, genda umwihorere, niyabyara umwana tuzomurera, ati kuko umwana ni uwanje, ati tuzomurera Zipora azoze gushaka uwundi mugabo. Noneho rero wa mugenzanje acaca ku muntu aramubwira ati
ati jewe ntarikwa n'umwana nareze ati ntigikunda ati burya ubwo nyene sinzi uko babiganiriye aca aramubwira ati umugabo yabihinduye ati umugabo twaganiriye arambwira ko niyabyara umwana azomudusigira akagenda gushaka uwo muntu nawe aca araza arabimbarira abimbariye numva birambabaje ariko nyene ndiyakira ndavuga ati nta kundi kandi naravuga ati ubwo yase kuntunga kandi yari yamaze kuntuma koko yanguriye inzu ngomba kuja kuba ku isoko reka nzobyara umwana nzoce nigirira muri rukore noneho rero uwo muntu rero atuma umuntu aramubwira ati mubwire Zipora yihangane ibyo kumugira umugore nabivuyemo hanyuma acanganira rero n'ubundi muntu w'umumama arabinyiganira nyamumama kuko nyamumama uwo mumama yari yabimbwiye ko umugabo yabihinduye basangiye impeke n'umugore bivanye n'ibyo umugore kumure yari yagize nta sinzi yabihinduye ko atakingiza umugore nuko rero ngenda kuri wa kumushinga ntahe yahora atuma yari umugenzi wiwe yahora atuma ati ubwire Zipora yihangane ndamufitiye imigambi ni ndamubwira nti uzi n'amakuru aterega naka yavuze ko atakingiza umugore wiwe ko ngo ninabyara umwana ngo nzomubaha ngo nkagenda gushaka umugabo ati byo sibyo ati jewe inzu naramufashije twarayironderanye ati n'amasafuriya yo gutekamo yarayakuguriye ati rero nta na kimwe cyo bihindura ati nyamara je navyumvise erega uwo mupapa yaciye agenda kumurondera aramubwira ati none bimeze gute Zipora nturamwimura ngo agende kuba muri yanzu wamuguriye camubwira ati sha ati jewe nabiravye ati kubera ndavye ingene umugore wanje bimeze ati Zipora namuhebye ati niyavyara umwana tuzomurera ati nawazoze kwishakira uwundi mugabo ati ntabwo nyimugize umugore uwo mupapa nawe byaramubabaje hanyuma araza nyamupapa arandondera arabinganirira birambabaza ati nta kibazo nyuma ariko umugoroba nagiye kuganira n'ubundi mumama nyene nabona ko twari inshuti ariko buriya biragoye hari ijambo umuntu avuga rikaba yogirikamo canke se ntirinamukuriye kwigumizamo rero ndamubwira ntisha ni kweli kanaka akavuga ngo ntakingiza umugore akavuga ngo ninabyara umwana ngo nzomubasigira ngo ndamubahe ngo nzogende gushaka uwundi mugabo ngo ntabwo wakingiza umugore wiwe ati n'ukuntu yaranyumvisha ko ashaka ngo nze nabyara abakobwa ngo kubera naka nababyara abahungu ati shati kweli tabagabo kabisa biragoye atariko kandi ati kuntu namubwiye ati nyabuna wowe uri kuranta mu ngorane kandi ntazi ingena nzosubira kubona ababyeyi banje canke abo tuvukana ati kandi umugore wawe arakara ati azohava bitagenda neza ati kubana bizotugora ati umugabo akambwira ati igikere gikera kitarakeregwa ati none ubukweri aranyihindutse kubera abana b'Imana ndazi sije narimbaye wa mbere umugabo yari yiteye inda kuko ndazi ko ari ubundi muntu byo byari byarashitse nkabona ingene umugore wiwe bigenze sindabijamo kuburebura ibi ni ibyo nibindaba cyane je niko ndashinga intahe yanje ubwo rero nyimba ari uwo mumama yaciye abibwira wa mugore uwo mukeba wanje ko umugabo ukuntu nidoga ukuntu umugabo yamujije kwigirira ukore n'ukuntu yambwira ngo nzoze ndavyara abakobwa rero umugore rero kubera akanyamuneza afise aravuga ati ego umugabo yarambwiye kwijya inda yiwe nyene ati ubwo nyene Jesse no harikwa n'umwana nabyaye atazovyara umwana nyene azoca aza gushaka umugabo rero umugore rero agacaza arantuka nyene ngwe mu bantu abantu murazi muri brand ngene habaruza n'urundi ngwe kiye gikomba cyari cyarabuze umugabo
ngo cyari cyarabuze umugabo ngo cyarasaziye iwabo ngo gica kiza ngo wanje ngo kugira kintwara umugabo ngo mbega ngo kandi umugabo ngo yashaka kumva ngo ingene abatutsikazi bameze ariko aho ndabivuze mu mvugo mbabarira amatwi kubera uko yabivuga ngo yashaka kumva uko abatutsikazi bameze biteye ubwoba kuvuga nkanje biteye ubwoba kuvuga kuri jewe hanyuma abantu rero baba barumvise rya jambo noneho kandi ko ndi umututsikazi ijambo umututsikazi riba riragarutse abantu rero bakaza ngo kumbe ngo wa mukobwa wo mwanaka ngo kumbe gutya mukobwa ngo yari umututsikazi ngo kweri ngo araboneka ko ari umututsikazi ngo babo bamuhunganiye iki ngo bazi ko ari inzoka urumva nyene ntibyari binyoroheye mugabo je nyene ndavyihanganira ndiyakira nyene umugore akaza aterama ku mugoroba nyene akaganira n'ababo hakurya nyene murazi muri Burende ibarabara riba ricamo mugabo hakurya hariho abandi bantu nyene umwe ari n'ubundi ari hirya ugasanga nyene ngo wa mututsikazi ngo mbega icyo kintu yahunze ngo nyina na se ngo nabi wabo batahunze ngo ni giki ngo gusa mbese nyene bakavuga yuko ngo ababyeyi banje ngo bari mu kideparase Ingozi nje nkaja mu nzu nkanuma nkinumira nkabyihorera nkinumira rero ikindi gihe rero haje kuba ikintu kidasanzwe nyimba mu byukuri nyiri no ngaha mukebanje ntaye ndaza zoyumva kuko n'ama audio n'ama nkora ndazi yama yumviriza jewe niko ndashinga intahe uko ubuzima bwanje bwangendeye azonyihanganire kandi azonyihanganire uwari we wese azokumva hari ndiko ndavuga ibyambaye ko bimuturutseko aze yihangane je niko ndashinga intahe y'ubuzima bwanje no kugira iyi ntahe izofashe n'abandi bantu babaye mu bihe canke bazoba mu bihe nk'ibyo je nabayemo rero umunsi umwe hari ku mugoroba numva abo basenga hamwe b'abadivantiste twabana baba hepfo yacu n'abandi bari bateramye ku mugoroba bariko baraganira noneho baza babona umuntu nyene nyuma y'inzu babona mukebanje arasohotse kuko umugabo yari yamaze kuryama baza babona arasohotse agiye inyuma y'inzu noneho babona arimbye inyuma y'inzu arimba babona ashizeho ibintu hanyuma yongera arafurira afuriye baramwihweza hari ku kwezi hanyuma asubira mu nzu asubiye mu nzu baca baravuga ati ibijya bintu naka yari karagira hajya nibiki ati reka duhamagare Zipora baca bampamagaye barambwira ngo uzi n'amakuru ngo sha ngurazi ngo mukanaka urumva ntibavuga ko ari mukeba wanje kuko ntibyari bwagaragara 100% ko ari mukebanje ati yari karashira ibintu hagiye inyuma ngo sha muzoza uraraba neza muzoza uritonda kubera hariho n'abandi bantu bakundana bagendana bavuga ati sha uzoza uragenda neza ati burya abantu abanaba sibeza basi noneho hanyuma ngo reka tugende kuraba baca umugabo araho yari afise itoroshi umugore yinjira mu nzu aranayitora turagenda aho yimvye barazura bo nyene basanga hari ibintu nyene by'ibiheko by'imiti n'ibindi duca dutwengera rimwe aca arumva ari mu nzu yuko tuba twamenye ibintu biriyo arababara rero hanyuma babaye ko tuzuye ibyo bintu byiwe bukeye wenyine acaragenda aritwara mu bashinga ntahe yitwaye mu bashinga ntahe barantuma kurumva ni nkaho yitwariye jewe nkaho jewe umenga narinda namwagirije uburozi rero
yitwaye rero abashinga ntaye baratwumviriza arandega je ndisigura ndavuga ati je banaka nibo bampamagaye ati bambwira ati burya rero nakari karashira ibintu wajyana haje ati kandi shawe uzoza uritonda ti hanyuma rero ti duca turagenda bo nyene banje imbere ti barabizura ati rero sinumva impamvu je yandeze ahubwo yari kurega bajye nyene nibo babizuye ni nabo bampamagaye barabahamagara barababaza ingene byagenze kabisa barabadivaniste biwabo basengera hamwe baca baravugisha ukuri ingene ibintu byagenze abashinga ntaye rero kandi bica birabababaza baramubwira ati rero madamu uko biri kose urabona uyu mukobwa ari ibungenze agize ikibazo byohava bikuja ko wewe nyene uyu mukobwa nta ibintu nk'ibi ntibikwiye kuja mu nzu canke ngo bije inyuma y'inzu atashobora no gusimba aho bari wabishize bikamugirira ingaruka rero mbese baca baranamuca amande je ndatsinda basanga je nta kabi ndiko je abarize ntsinda aca arababara uwo munsi nyene yaciye araratekeye bwakeye mu gitondo atekera acaja kuba mu yindi village yari hakurya kure kubera uko impunzi zaguma zihunga niko baguma bagerereza impunzi ku ma village rero acaza kuba mu yindi village ya kure ahari hagezwe kubera igihe yari yaragiye mu bushubi kwa mabukwe agarutse yaciye Mbuba aho bakira impunzi aca Mbuba bamuha ikade rero we yaciye yimuka aja kuba kwiyo kade yiwe umugabo aciragenda kumwubakira agiye kumwubakira jewe casigara muri cya kibanza twadusangiye nyene na mukeye banje n'umwana wiwe ariko urumva je nari umuntu umwe nawe afise abana bane nawe wa gatanu ikade ya batandatu ndahaba rero intambara icirabandanya umugabo acatangwa kuzara dutahira adutahiye rero nimbaraye kwa mukeye banje mugaturuturuka kare saa 10 canke saa 10 zitaranuzura zo mu gatondo nkumva ashitse akugurura akabona ntabwo twugara ngo turokinge kwari guhinda ku akajyango kamwe kintuze kamadebe aje yavamwe amakoto karako nako nmenga katafaditse nyene kwari kugahinda hanyuma kinjira kuko iburende twabamwo nta nubwo yari yishitingi yari y'ibyatsi akinjira yinjiye rero akaca yigira hanze akicara canke akicara mu muryango basi ugaca hajya bukeye neza agatora amazi akiyoza mu maso agaca afata akayira akagenda ku isoko akagenda kudandaza rero ku mugoroba birumvikana yacaza gutahira jewe agaca atahi wanje atashi wanje akarari wanje kandi je ndamugaburiye indya ntiyazijya agaca arari wanje rero bana b'Imana akarararantuka umutima ukambyimbirako nkibaza nkavuga atari koko mana ibi bibazo ndimwo ntazi abavyeyi banje bari hehe ibibazo kukigamana wemeye ko ndabibamo ariko nyene nkabyihanganira ariko aranuka mwijoro rero hariho umugani naca ntangura kubiririmbira hariho akaririmbo nkunda kavuga ngo Imana yangize iti ingo kibanda canze abagatolika barakazi nguyiye getse ko sinzomutetereza nkakaririmba canke nkaca ndirimba indirimbo twaririmba mu ngendanyi indirimbo nyene naririmba kuko narababwiye ko nari ngendanyi narinzi indirimbo zo mu rusengero nyinshi nkaririmba izo byahimba nkaca ntangura kwicira imigani ariko gutika kujya kuririmba mu migani kuko data araducira imigani bwije hariho umwanya twagira wo gusenga hakaba n'ikindi gihe twasenga twaza gusenga tugaca tuja agaca atangura kuducira imigani hari umugani rero nakunda guca
kubera wari uw'agahinda. Wari umugani uvuga ngo se mushora we se mushora nka mbega nikima mwene data we twarahuye we yishe umuntu we maraso kwicumu ntiyamburira nanje mpungema. Bana b'Imana rero uwo wari umugani tuzoza ducira abana imigani. Je abana banje sindabacira imigani, nagerageje kubacira imigani ariko kubera ikirundi kibananira biragoye, ariko ni byiza ababishoboye no mu Burundi baze bacira imigani abana. Ibyo nabivuze bene wacu barankurikirana, bazoze bacira imigani abana babo nkuko data yahora ducira imigani. Uwo mugani rero na data twarakunda kumubwira ducire wa mugani ngo wa semushoranka. Uwo mugani rero yari umuntu yarafise mwene se wabo. Uwo semushoranka yararagiye, nimba ari we yitwa semushoranka, yararagira inka. Aragiye inka, urumva birumvikana no kwa se wabo nyimba bari batunze inka sinzi, ariko umuhungu mwene wabo wo kwa se wabo yarishe umuntu. Abonye uwo muntu apfuye acarahunga, ahunze hanyuma acaca kuri wa mwene wabo aragiye inka wo kwa se wabo, kandi icumu yicishije uwo muntu ririko amaraso. Hanyuma uwo muhungu aramubaza ngo mbega ngo kombo n'iryo cumu ririko amaraso ngo byagenze gute, ngo wateye iki? Nawe ngo acamubwira ngo nateye impongo, ngo nishe impongo. Ngo nishe impongo ma. Rero ngo yamubwiye ngo yishe impongo, ntiyamusigurira ngo ntiyamburira nanje mpungema. Uwo mugani rero nama nawutekereje nkiyumvira ukuntu papa yawuducira. Rero uwo mwene se wabo ntiyamuburiye nawe ngo babure bahungane. Rero bamaze kumenya ko uwo mwene se wabo yishe uwo muntu, baca baza gufata uwo muhungu. Baje gufata uwo muhungu baravuga ko bagomba kumwica kubera nabo bahora uwo muntu wabo. Rero niho yaracuye inka, akaraba inka ziwabo, harimo ngo inka yakunda. Rero ngo yari ifise amezi, nayo bagomba kumwica atabonye ingene iyo nka ibyaye. Hakaba ngo na mushikiwe yari yarashatse umugabo, nabwo kandi ngo yarafise agahinda ngo ko mushikiwe ngo apfuye atabonye icyo abyaye, kuko ngo yaravuga ngo simbagwa nikindima nka mushikanje we mpfuye atabyaye we mbona icyo ngo mpfuye adakowe we. Mbese mushikiwe ahubwo yagomba gukobwa, akababazwa nuko apfuye mushikiwe yagomba kobwe atabonye ingene mushikiwe akowe. Hanyuma kandi ngo akababazwa nuko inka yiwe nayo bamwishe atavyaye, ngo itavyaye nyanka ngo yuhire nawe yuhire iyo nka yiwe. Ngo akababazwa n'ikindi kandi ko yari afise umugore, ngo nawe yari afise inda, hanyuma ngo akabagiye gupfa ngo atabonye ngo umugore wiwe navyaye. Uwo mugani rero twarawukunda. Umugabo rero atangwe kuntuka nkaca ntangura kwivugira uwo mugani. Basi rero umugabo bakaguma bavuga ngo uri kijuju gusa, ngo kijuju, ngo uri kirofa, ngo ikirofa kitagira ubwenge kabisa. Natekereza umugabo ukuntu yambwira ati nzogutunga umugore wanje ntugire ubwoba, kandi namubwira terega umugore wawe arakara, ati wibuke ko nigeze no kubona ibi nibi, ati umugore wawe arakara ntituzoshoboka. Agaca ambwira ati igikera kitarakeregwa.
rero nkaca ndaba ukuntu umugabo yahora ampanga akambwira ko no mubera umugore ko azonkunda kandi ko azodutunga twese, kumva ko ari kudutunga twese. Je ntacyo byari bimbwiye, narababwiye ko na mama yaba kwishari kandi mama yahora agenda kwirehereza abakeba. Nuko intaye mu Burundi nyene n'abandi ko nayihutisha. Mama yaragenda kwirehereza umukeba akavuga ati agahitamo akavuga ati ho kwinjira ubu wewe yonyubaha. Rero numva ko duharikanywe na mukeba n'uwo mugenzanje mukamubyaranje nkabona ntacyo bimbwiye, ariko kandi ndavye ukuntu yakara naravuga ati jewe nitwoharikanwa ngo bikunde. Umugabo ati nta ngorane, je ndazi ko mwese nzobatunga. Ariko nkaraba mw'iryo joro ukuntu yararanuka ngo ndikijuju, ngo ndigipfu, ngo nta bwenge ngira, yajyama akaraba hariya nanje nkaraba hariya, akarindira ko buca mu gatondo ka kare akagenda. Bana b'Imana, audio reka tubanze duhagarikire ngaha, mwarahezagiwe n'Imana.